Yes inyuma yo guhezagirwa n'ubutumwa bw'Imana ubona yuko ubutumwa bwiza bwadushikire bwa Pascal Ebeneze akakanya rero turagarutse n'ikirato turagarutse na Master Key turagarutse kabisa n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi ubona yuko hari yano kubwira yuko kwigenekereza igicenda z'ukwezi k'umunani 2018 akwa 2018 kabisa no musahize imyaka indwi yose ariko imyaka indwi ntirakwira neza abona ko habaruramwo nk'amezi agera kuri 5 canke n'inusu niho indirimbo ya mbere y'umuririmbyi Master Key Mr. Kirato Mr. Ikoroshi ni indirimbo ya mbere yagenda ku rubuga rwa YouTube kabisa indirimbo ubona ko yitwa Niki wankundiye nimubona yuko sha Master Key kigihe ngira ni hari bwara nk'umuntu Niki wankundiye kabisa rero ni Master Key ubona yuko yamaze gushika muri PJ Classic FM yamaze gushika mu kiganiro Classic Vibes kabisa yarutse gusohora indirimbo yitwa Ikirato aherutse gusohora indirimbo yitwa Akamap ari kumwe na Corida Magic aherutse gusohora indirimbo yitwa Umunyenga aherutse gusohora indirimbo yitwa Ikoroshi ari mu kazi ndi maze kubona yuko wakoranye indirimbo na Masoja Yero nako cavuga nti abana bakora umuziki ububazi kabisa yes nuko babimeze Mr. Fulgence ana yuko saza yarabaye munini cyane ibintu byara shobora gusanga mu mufuko uko ari munini ku mubiri no ku mufuko ni munini aka byose ngo bikorwa nayo Deki yo Masaki yo baba meze neza fresh sana man nawe gute makuru y'imisi cemeze neza izi mikrofone we waranaziciye ko nk'umumenyesha makuru we nturi umushasha we nturi umugeni we nturi umushitsi andi muhira kabisa banzu usubire turamukiriza abantu wari warataye ngaha ya abakunzi ba PJ Classic FM aho muri hose nabagumbiriye cyane ndabaramukije ni ryaje nyene mwari muzi mwari mukunda musanze mumenyereye ryamaze gushika hano once again ya ndi kumwe na Drizzy amazina menshi bakunze kukwita naya amazina baranyita Bad Boy bakanyita Master Key oya je singira amazina menshi burya nayo ni defu kugira amazina menshi ari byiza karibu muri Classic Vibes asante sana umeze neza ya fresh kutazananye n'ikirato cyawe ikirato oya kirato burya nicambagwa misi yose oya kirato gicambagwa ku misi mikuru special sinagupfa kwambara ubundi nabonye usoye indirimbo yitwa Ikirato ndavuga none yambara ikirato kimwe canke yari kuvuga ibirato oya genda umupware bisigura umupware yambara ikirato kimwe nibwo buzima batureresheje Fulgence tabwira aratubeshe ubu byarahindutse twambara bitatu ninde yakubeshe ubu twambara bitatu ahubwo uri kuratukisha umwuga usanga ari abapware bahembega bamwe biyita abapware bo muri Hope nk'aba Stilozofe kabisa rero ni Master Key ubona ko yamaze gushika muri PJ Classic FM atuzaniye indirimbo yitwa Ikirato kabisa indirimbo ubona yuko imaze 2 semaines indwi zibiri kabisa isohotse ubona ko indirimbo abantu benshi bariko baragenda bagira amakenga bavuga bati none ikirato kuririmba ikirato bisigura iki ikirato yashatse kuririmba iki no musa ivyo bibazo byose mufise no musi byose arabibabwira ko no bimeze Master Key usohora indirimbo yitwa Ikirato uba uri muri mood imeze gute kugira utore titre y'indirimbo ikibazo no kizuku utora titre y'indirimbo mu gihe wahejeje kwandika canke utora titre y'indirimbo hama ugaca wandika utangura titre kuyimenya uko indirimbo ishobora kuba yitwa ugaca wandika canke ubanza kwandika indirimbo yose gahera hama ugaca utora titre no je mbanza kugira idea mbanza kugira idea y'igikorwa nkavuga nti igikorwa nifuza ko kiza kuba kirimo ibintu bimeze ukuntu mejeje ivyo caniyumvira idea ya beat iza kuba imeze gute nza gutwara mu iyo ndirimbo okay ndabitoye nka tora drums caniyumvira melody yayo iza kuba imeze gute ivyo ndabihejeje indirimbo mba nayihejeje canja kuri beat nkaca nandikira ko nkaca ngenda ugaca wandikira ugaca ugenda tubwire rero
indirimbo ikirato isigura iki? Intango yayo kuyandika yaje gute? Wayanditse uri mu bihe bimeze gute? Usigurira abantu ibibazo byose bafise ku ndirimbo ikirato. Razidrizi nk'umwana ariko arumviriza radio muri kano kanya isamiriza ari kuri PJ Classic. Mubwire yegere ku ruhande. Oya ahubwo ikibazo ariko aribaza ati mbe Drizi afise ubwenge bungahe? Natahura ikirato kwera ari ngibi ndabifise ndavyamba. Ikirato mu ndirimbo nitwabonye nta kirato twabonyemo. Oya naco wabonye. Ababonye video barayibonye. Ahubwo byari na byinshi. Nta kirato sawa nibyo shaka rero basigure. Ikirato ni bon muri iyi ndirimbo yawe ikirato washatse gusigura iki? Bon kuvuga umu artiste iyo agize idea uca wiyumvira canal uri bucishemwo iyo idea yawe kubera ko idea wagize si ngombwa uyitange muri bwa buryo nyine uko bitahura kuko isamirizi yumvirizwa n'abantu bose abakuze generation y'abana abakuze abatama n'abatamakazi tivwa muri ico gihe ushatse gutanga message rero isamirizi frequence iyo PJ Classic iri kwiremeta yemeta mu gihugu cose ku isi yose rero wewe tanga iyo message ku buryo iza guselectiona imyaka bataneze gushira ko ega twe turi muri ya monde usanga nk'ukuma Canal Plus usanga bashize ko ngo déconseiller au moins de 12 ans cyangwa de 16 ans cyangwa 10 ans kuri YouTube ntabyishira. Oya YouTube ahubwo barakubwira wenyine ati conçu pour les enfants ou non conçu pour les enfants wewe uramenya hushira nayo washize he aho nashize ni hajya nyene cyumva ko je ni indirimbo yabo bose cyagura wagize no conçu pour les enfants ahubwo no conçu pour les enfants no mwana aremerewe kuyira ko daho nayishize sinashize muri YouTube nayishize mu mutwe muri cerveau muri comprehension ku buryo iyo ndirimbo uri kurayumviriza nimba ufise imyaka 13 ukumva ikirato urafise message uza gutahura janye n'ikirato nimba mvuze ko ikirato cagutse kitakinkwira urumva uti umuntu ngira ngo afise ikirenge cyakutse oya ikirato nyimba caragutse uravuga uyu muntu ngira ngo afise ikirenge gito yarabuze ikirato kimukwiye usanga kiba cambara benshi ikibazo gace usanga haro n'abakurusha ikirenge bacambara caragutse urumva nico gituma abara uruwe wamaze kubitahura maze gusanga caragutse nkavuga nti okay ngoma nduge mu caro kurondera ikirato urumva ujya mwana ariko arumviriza isamirizi uvuga ati none uyu muntu we yafashwe n'ibiki aduge ruguru kandi kuko haca hose abona babidandaje mu mashop bavuga ati none ibirato abura ikirato kimukwiye gute uwo muntu kandi ko tuzi ko amashop nivyo badandaza ruguru byose babirangura mu muji none umuntu yabuze ikirato mu muji kandi bose barangura hanyene agiye mu caro gute. Dufatanirize iyi ndirimbo n'ubuzima bwa Mastaki. Ubuzima bwanje ntaho bihuriye nta na hamwe. Bon sinzi ko wumva igitero ca kabiri nico ngomba ndakubwire kugira ngo cenda kwereka ko ataho bihuriye n'ubuzima bwanje kuko natanze message ikomeye gose ku bantu bakunda igihugu n'abantu bakunda imico y'igihugu. Navuze nti buri gihe iyo mvyutse ndicara nkiyumvira ni mbega imico myiza y'u Burundi yagiye hehe aho hambere aho hahise ikirato nicapfa kwambagwa cambagwa ku munsi mukuru naho nyene umuhungu ageze kuba kugwiwe ku munsi wa dot yaragisaba ku munsi wa mariage akacambara ivyubu n'akajembe gete ikirato ca 8 cambara bucumi na butoyi yaracigeze nyumba 10 nawe atibagiwe ndabaza nti babakobwa babazezwa nzu muri iki gihe mumbonera barihe ko bagenda mu gatondo bagataha mu ijoro ikirato cabaye futi urumva iyo message bagenda mu gatondo bagataha mu ijoro ikirato cabaye futi birumvikana ko umuntu yagiye mu gatondo yavyutse mu gatondo agenda muri kino gihe cikena gigitoro usanga amabisi agoye kuronka birumvikana yuko umuntu atambuka ikirato kikabatabana kigahengama ariko kandi muri ya sense iyo ndiko ndavuga umukobwa w'umuzezwanzu hari abantu batabitahura iyo tumvise umuzezwanzu muri kahise ku Burundi kuva wa muntu wa mukobwa yamari muhira araba ivy'urugo atunganya ivy'urugo akora isuku ategura ibigega araba ibintu bipanze neza ntiyava muhira ariko no munsi ugiye kuraba ahisigeze umukobwa avyuka mu gatondo agenda arabesha n'ivyo agiyemwo
kumbe yigire mu zindi affaire agataha mu ijoro nukuvuga muri kino gihe wowe umbyiye Drizzy ukambira uti harabaho umuzezi wanzu mu Burundi naho uzana inko ugashira ku izosi no kubwira ni wice navyo nemera kuko imico yarahindutse ukumva unyemeze ko ushobora kuba donc biravana ariko hari ahantu bien sûr sanga bakime oya none ko kera oya nta hantu namwe bubikiri uko kuko kera urazi ko n'umwana w'umukobwa atiga oya cyari bakibujije ukaje ku ishuri bavuga ati wewe urakaraguka baraye ntuzi ico kintu ko cavuga mu Kirundi ariko byarahindutse society revolue kwevuriwa ni vyiza ariko ikibazo kihari ni icaha ifuko abantu dutahura ko twamaze kwevuriwa uno mwana je uno munsi mpora nibaza ni umwana wiwanje ninakura akambwira ati papa urazi ko wewe ari ufise chambre nziza nshaka untize chambre no munsi ico nikorera umwana wanje nzobitahura urazi impamvu nzobitahura ibaze ibi abajene bagira vy'amageto nibiki ngo agiye mu igeto hari kera ivyo nk'umuntu wa kera abonye nk'umwana w'umukobwa agiye kuramutsa umuhungu nk'ahantu avuga ati mwe murasaraho tabitahura kubera ko donc la société burundaise yaramaze kwevuriwa twaramaze kugenda fere ko abantu dutahura monde tugezemwo hama tukaraba ivyo dukiza ivyamaze gupfa tukabireka mugabo tukaraba ivyo dukiza indirimbo rero tuyitse yakaranga bon wishoboye muri message urayiti yakaranga Firjas indirimbo tuyitse yakaranga indirimbo ikirato ya Mastaki beza kugorana harimo impanuro twijanye n'akaranga n'impanuro bijanye n'ubuzima busanzwe mubwire indirimbo ni yakaranga bibina ariko arasigura reka public cible ibariza guhitamo ariko arivugira nyene reka public cible ibariza guhitamo ahubwo ndafise ikibazo kuva indirimbo yisohoye ni izihe message uri kurakira yabiza abahungu cyangwa iz'abakobwa message ndiko ndakira nuko benshi bamaze ku appreciate icimviro canje harababikunze vraiment presque bose bon abakobwa birumvikana ko iyi ndirimbo atampamvu nimwe yo kuyikunda ayo bakunda bivanye nuko ngira ngo bibonye ko ivyo navuze inamba zohavura nyimba baribonye ko ivyo navuze nta kuntu nakumwe boyikunda sanga warababeshe nyimba narababeshe oya jico navuze narisiguye mvuga gutya niyo umuhinga ariko agira analyse ariko arakora ama statistique yiwe nko muri recensement nukuvuga wewe akavuga ati nkeneye kwiga kugira ngo umenye yuko abarundi bakenye canke abakongomani canke abatanzania ukaja kuri iyo terrain wewe uri kuragira des analyses ziri empirique nukuvuga urashika kuri iyo terrain hamuga preleva amadone wewe umaze kubona nk'abarundi nk'abakongomani nka 50 mwahuye nabo muri 70 ugasanga muri 50 mwahuye nabo barakenye ucuwewe ucugira conclusion uti Kongo yose irakenye nuko nihaje bavuga ngo igihugu ngo kiri mu nzira y'iterambere rero jenye nanje ndiko ndakora ibiharuro vy'iwanje so kuvuga ngo bose niko bameze no ahubwo jewe nagerageje kwiyumvira ndiyumvira wahuye na Drizzy nande n'abariya bose sinda kuvuga we kwera ko ntabo muhura wahuye n'abandi bose hariya muri ziriya mande tukaganira bakambira ivyiyumviro vy'iwabo nasanze bose bahurira kuri ca kindi baravuga ati ikibazo turagihuje uvuga muri ico gihe rero jewe abasigaye donc bategwa n'ico kibazo abo sinda baraba ahubwo je camvuga nti muri rusange mu gisagara ntabuze ikirato ndaduze ruguru tuvuye yuko birato bizima bisigaye ruguru gusa je nico nibaza kuko ndi mu migambi yo kuduga ngira ngo nzobabwira ni navayo ariko nibaza neza yuko aha mu muji warabutse aha mu muji kweri biragoye ariko biko ko ruguru hari yisino mushobora gutambuka ugasanga itaro yagurutse ruguru sha muri rushana ho utababeshe utababeshe erega ikibazo ruguru nawe woronka ikirato biragoye kuronka aho ucambarira kubera yanombe nyene wari kuravuga hari kera ubundi biba abantu benshi bumve yuko nkuko twari tuvuze ngo irashobora kuba indirimbo y'akaranga ariko umuntu agaca yibaza ati mbega uyu washize muri video cyo cakirato cagutse washatse kuvuga cyane mbega kuririmba indirimbo uri kurahanura nkuko abantu bagaca babona washizemwe abigeme no kuvuga ni kugira werekane message uba uri kuratanga cyane
no nukuvuga twebwe muri video ico ukora ni animation kugira ngo umuntu ariko arumviriza igikorwa Amashugwe. ya n'amashugwe ni decor ikintu twe dukora hari abantu bakora erreur ibintu burya CNC ukwitunganije iraturekurira kuririmba ico dushatse cyose ariko code menya uburyo ugitangamo kugira kitaza gukomeretsa abantu niyo wakivuga muri audio ukagira chance ukakinyegeza muga ntucu vyerekana muri video sinzi kuzi indirimbo narinze kuvuga wumva ko muri audio atakibazo zari ziteye kabisa mugabo ukazabona baravye video bakayihagarika reka ndaguha karorero umudodo hari ikibazo yari iteye muri audio ya Big Fizzo wapi nta kibazo na kimwe yari ifise ariko avuga ati urira ndaguha umudodo nta kibazo na kimwe yari ifise muga video uko yari imeze yaciye ituma bahagarika indirimbo bivanye n'amasanamu rero nico je nkoze video singombwa nerekana ivyo navuze we ni wumvirize gusama ndakwanimenye bari gutamba dutambe setu kabisa nuko 67 310 000 telefone utubwira ukuntu wakiriye indirimbo ikirato ya Master Key indirimbo twaje kuvugaho kabisa tubananye tunayikorera promotion ubona ko ari indirimbo iri kigenda ivugisha benshi nabonye naka message wigeze gupubliya ryari uvuga uti ngo bayugaye nimba bariko barayivuga ko amajambo menshi nimba bayihagaritse sinzi byari byo cyane nashaka kugira ngo nduze abafana turabe urugero bayikunda ko ubundi ijya ntayo buhagarika ntayo boyihera kabisa allo yagiye nuko bimeze rero ni muze rero ko nyene ariko ndafise akabazo gato ya Master Key we kubgawe uravye ukuntu ibintu bimeze no munsi kurunganwa dufise kugwaruka dufise no munsi urabona uravye inyifato bafise ndihe jambo babwira nukuvuga jenga biragora kugira ngo ngire ico mvuga kubera hari umuntu umwe bigeze kubaza bivanye na crise yabaye ijya Hiroshima ya Nagasaki muri Japan kabisa barabaza umu écrivain bati none ko tugize imisi tubona abana bavuka ari bimuga abandi bavukana ubumuga butandukanye batabona bamugaye bagize iki mu mutwe bari paralysé arabaza ati ko bigenza gute kugira ngo bino bintu bihagarare yabishuye ati kugira ivyo bikunde nuko mwosubira kubaho nk'umuntu wa kera atarakora ikigwanisha atarakora bombe nucléaire bivuze ko biragoye ko dushobora kubaho bwa buzima bwa kera biragoye ko turondera umuzezo wanzo muri kino gihe kuko ubuzima burazimvye buri muntu abuteguza kuva mu iragaza kurondera kabisa rero kugira ngo tubeho nk'abakera kugira tubeho ku muco w'ikirundi nibigikunda ahubwo ikihari no kugerageza gusa kuri uno muco tugeze kuri no evolution tugeze ko tukaraba kugira ngo turabe ibifise ingaruka mbi tuvyirinde tubigabanye hama bifise ingaruka nziza navyo tubikomeze ubundi ntibishoboka ko dusubira kuba nk'abakera allo allo oui ça va sawa umeze neza ndaramukije mutumire amahoro ambajije ati ninde amuramukiye yebye ni bubanza ibubanza kakavura kahise basi ni karahise Achari. Sawa pole sana gusa akavura n'umugishama indirimbo ikirato ya Master Key warayumvise narayumvise atona cyato nakima kimukwiye mu muji ahubwo we nibaza wewe wibubanza nibaza kuje kundangira inzira ncamo kugira ndashikire hiyo unyereka aho biri witi ngahi bubaza ibirato birahari byo mukwiye abo bisaba kwigera cyangwa urabyizeye ko bimeze neza rega ikintu cyiza niwe uri kurapima nyine ushikuto weveri ndaguhanure sha ntazogire umuntu akubesha ngo yigere ikirato ati ntazogire umuntu akubesha ngo yigere ikirato wewe nyimba yaragishimye barigeze barahejeje bigeye mukanya we yarahejeje no kwambara wigeze rimwe yambara yaciye agenda gitwaye sha abagirirwa amahirwe nkayo ni bake kwera indirimbo wayumvise neza indirimbo wayumvise neza irimo impanuro indirimbo
Zema imeze neza kandi biyumvikana ibyo yavuze yatadoha umuti usanga ari hatari. wewe wabibonye gute kumbesha Zema uhigira ugura akaraba niho bimeze neza. sigarana akanimero kawe rero kugira ngo uzundangire ni naduga Ese nakanyene nantumbi. sawa urakoze cyane Murakoze cyane. asante sana wumvise genda wipima ikirato kabisa hariya ruguru ngo biracyari ikibazo rero ingorane rubanza biracyariyo sinzi Allo ibubanza ngo biriyo kandi usanga hari igihe hari usanga bizimbutse kubera numvise ngo ni nayo nzira bicamwe bimanutse Bujumbura. bon icyo ntushaka kukimenya utarashika kuri terrain tureka tuvyizere mugabo birato vyaraguruje n'ivyo nizeye muri kino gihe basta ki feedback zimeze gute abantu bona bariko bayakira gute indirimbo bon jewe ku ruhande rw'iwanje mu abantu bariko bayakira neza ya barayikunda ya la preuve que mbona ko bakomeje kugira ama commentaire ari positive ya ubwo yemba mbona yuko ibintu biri so good gahunda za 2025 kuri Master kizipanze gute mbega bitega ibindi bintu biza kuba bikurikira ikirato ryari ibintu biza kuba bikurikira ikirato nibaza ko bo vyitega anytime kubera ko vuba cyane mu mwanya ntoshobora kudetermina muri kano kanya ugiye kubona ikindi gikorwa asante sana kabisa mu wanyuma allo oui ni sawa Namahoro. kuri turashima ninde tuvugana ari he Ndahi Bujumbura. yego twese turahi Bujumbura Amukambenge mu mirango indirimbo nayumvise neza. Nidushiriremo tushyire tuyumvirize. mu kanya gato cuyumva wayakiriye gute indirimbo Nawakiriye neza. sawa sawa urakoze kabisa nuko bimeze rero ubutumwa wohereza abantu basanzwe bakurikirana ibikorwa byawe abantu basanzwe bakurikirana indirimbo zawe ubutumwa wo bahereza n'ubwahe nababwira uti genda mumvirize indirimbo ikirato genda muhere kwikoroshi hariya kirato kitagukwiye tora hajya nyene utora ikoroshi gishone fresh bice bigende neza bon ubutumwa no bahereza nuko ndabakunda kuko urukundo bampa nanje ifoko rugaruka kuri so nico gituma muri bishoboka byose kugira ngo ndabaha ivyo bashaka hama igikorwa kirahari kiri kuri YouTube bagende bagisupportinge utaracumva yumviriza ikirato hama agire comments agire subscribe everything babona ko kiza kugira ico kimfashije bagikore kugira ngo dukomeze gukorana mu bugwaneza so very soon nibaza ko atakinciriyemwo ibikorwa biri ready ni vyinshi cyane kabisa ni byinshi nibaza ko muzogenda mubibashikiriza nkuko mwama cyane very soon ndibaza ko mu kwezi kwa kane kutarenze igikorwa kindi gishasha kigiye kubashikira kabisa igikorwa kindi gishasha giye kudushikira mu kwezi kwa kane ni Master Key akubwira ati byose babitunganije neza abona yuko ni Master Key atigera ducereza sanzwe ari no producer kabisa abona yuko bimeze neza ibintu byose ni wane byose ni good kabisa the key yo twakoranye neza papa neza cyane byari biryoshe akajyoce nigahora mwitama imbere y'umwanya s'umwanya n'inyuma y'umwanya s'umwanya ariko nyene biba bimeze neza ubutumwa babwumvise indirimbo yitwa ikirato murabizi ko twama twayibavugirije murabizi yuko abari kwakundi nyene tuba twamuzaye kugira yadusigurire ikirato yashatse kuririmba icari cyo aza bice bigenda neza rero jewe yari Duhuza the king of news